nibuka umunsi wa mbere twakundaniye ko uze wame wibuka y'amasezerano twahaye, nico gituma ndakuririmbira indirimbo y'urukundo. Je nzokwama hafi yawe, nzokwama imbere yawe. Yes, wagwan my team Pisco Entertainment and Media, turabaramukije sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye uyu munsi. Uyu munsi ntanguye indirimbo ya Vihem canke Big Vingi yahoze mu mugwi Young Famous. Aho muca mwumva yuko uyu munsi mfise ibintu byinshi cyane, ibintu bitandukanye bivuga kuri uno muririmbyi yahoze mu mugwi Young Famous Vihem. Uyu munsi akaba ari mu gihugu ca Zambia, akaba ariyo ariko arabandaniririza umuziki iwiwe. Rero muti mbega ukutuzaniye Vihem, uyu munsi ushimye kutuzanira Vihem, ati mbega yoba afise ibintu bishasha? Yes, afise ibintu bishasha yabateguriye, aho yatumenyesheje yuko afise indirimbo nshasha agomba asohore ubunyene, agomba ashire ku rubuga rwiwe. Rero indirimbo ya Vihem ikaba igomba ije ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Asanzwe akoresha n'imbuga zitandukanye nka Facebook page ni Vihem canke Big Vingi chama Vingi, afise imbuga nyinshi zitandukanye, akaba afise n'urubuga rwa YouTube rwitwa Vihem Young. Rero uyu munsi ico nico kiganiro ngomba ndabazanire, ngomba ndabatemwa, ariko rero ukaba uri mushaja, ukaba ariho ubona runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze kugira subscribe, kugira wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Hanyuma uze kugira like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bitakugoye, ibiganiro bica kuri runo rubuga bitakugoye. Hanyuma kene naco sabwe dushiramwe agakomantere, ushobora kuba Vihem utari umuzi, uca utubwira ukuntu uwumvise indirimbo oziwe. Hanyuma uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi, nk'abantu bakunda umuziki nabo babone indirimbo za Vihem, nabo babone urubuga guno muririmbyi wacu yahoze mu mugwi Young Famous Vihem. Reka rero tumira amate gatoya, cenza ndabahonje gatoya mwumvirize ino ndirimbo ukuntu yayihinyanyuye gatoya, hanyuma tuce tubandanya tuvuge kuri Vihem. Narimejeje kubibabwira. Rero uyu munsi mfise ikiganiro kivuga ku muririmbyi yitwa Vihem Young, yahoze ari mu mugwi Young Famous. Uyu munsi akaba ariko ararangurira imirimo yiwe mu gihugu uca Zambia. Aherutse gukora indirimbo ari kumwe n'umutipe wo muri Zambia, ngira ngo mwarayumvise, twarakoze ikiganiro kivuga kuri inyandirimbo, indirimbo yitwa wagiye he ko nakubona, wagiye he. Indirimbo twarashoboye gukora, ngira ngo abatumvise kino kiganiro murashobora kukirondera kuri ino chaîne yacu. Twarakoze ico kiganiro kivuga kuri iyo ndirimbo, canke naho ugende ku rubuga rwiwe Vihem ushobore kumviriza iyo ndirimbo bakoranye n'umuririmbyi wo mu gihugu ca Zambia. Rero n'ino ndirimbo y'uno munsi ni indirimbo twumvise iryoshe cyane, indirimbo yakoranye n'umuririmbyi nyene wo muri Zambia, umuririmbyi uhaye uraba ubona yuko afise kazoza, ariko ararapa neza, n'umuraperi akomeye cyane. Nabwo umuntu atumva uru rurimi rw'ikizambia ukuntu babirapa, ariko urumva yuko agira ku mudiho nyene, agira kuri beat, ashoboye kuririmba. Rero reka mbanze ndabahonje gatoya mwumvirize ino ndirimbo nshasha y'uno muririmbyi Vihem ari kumwe n'umuririmbyi wo mu gihugu ca Zambia. Burundi na Zambia.
kubaho mu buzima. Murumva yuko ari indirimbo iri mu rurimi rw'ikirundi ikongera ikaba no mu kirimi cyo muri Zambia. Ni indirimbo iryoshye neza. Reka twumvirize gatoya umuraperi ngena rapa nawe. Umengo ni ba baririmbyi ba Ahamaji Do Black. Iryo twi ni turimenyereye muri ba baririmbyi b'abaraperi bo mu gihugu cy'u Rwanda, nibo barapa nyene. Acange naho nk'abantu muzi umuririmbyi yitwa Uncle Crazy. Uncle Crazy ariko ararapa, yarakubita nyene ibintu bikaryoha. Rero iyo ni indirimbo nshasha y'uyu muririmbyi Vihem ari kumwe n'uyu muririmbyi wo mu gihugu ca Zambia, igiye kuja ahabona, yagiye yasohotse uyu munsi turiko turavugana. Ushobora kuja kuyiraba ku rubuga rwa Vihem. Ni indirimbo iryoshe cyane. Muti rero uyu Vihem nk'abantu mutari mumuzi, mutari bwamumenye, muti nuwahe? Vihem nkuko yabitubwiye mu biganiro twagiye dukorana, yavukiye mu Burundi, yiga mu Burundi, amashure yiwe ayabandaniriza mu Burundi, niho yaciriye ubwenge. Ariko amaze kuvuga ati iby'amashure reka ndabihagarike, mbanze nje kurondera ubuzima, nje kuri guca mbanze nje ku ishure y'ubuzima, niho yaciye ava mu gihugu c'u Burundi. Ariko gatoyaho akiri mu gihugu c'u Burundi yari mu mugwi Young Famous. Yaratubwiye yuko yari umudanser wo muri Young Famous, mu mugwi Young Famous. Mu nyuma aca avuga ati jewe reka mbanze nje muri studio nanje nipime ndabe yuko noshobora gukora umuziki. Yarakoze umuziki, arakorana n'aba Story Gabar, indirimbo dukunda ishure, ibintu dukunde kwiga, ibintu nyene nk'ivyo. Yari indirimbo wumva yuko yari iryosha. Akaba yari yikoreye muri studio yitwa Believe Music, akaba yari yahinyanyuriwe n'umuhinyanyuzi uyu munsi akomeye cyane yitwa Hitmaker 5G, muramuzi muri Master Music, ariko ico gihe yakorera muri studio yitwa Believe Music. Rero uyu Vihem yarakoze umuziki, arakora n'umugwi Young Famous, kuko ubwa kwanza yari umudansere aho yaje aje kuririmba mu nyuma. Ariko avuye mu gihugu c'u Burundi kubera iby'ubuzima namwe murabizi, yarashoboye kumara nk'ikiringo c'imyaka 2 atariko arakora umuziki. Ngira ngo kumbure ariko ariga akarere, yari kuri tele nyene araba urubuga rwo muri Zambia ukuntu nago rumeze rw'umuziki. Rero uyu munsi iyi ndirimbo ikaba igira kabiri aduhaye indirimbo yahora yari yarakoze akoranye n'umuririmbyi wo muri Zambia, yari maze nk'amezi 2 igiye ku rubuga, igiye ahabona ku rubuga rwa Vihem. Rero akaba dukurikije iyi indirimbo mpejeje kubumvisha gatoya ukuntu bayiririmbanye n'umuririmbyi arapa nk'aba baririmbyi ba Uncle Crazy canke ba Ahamaji Do Black bo mu gihugu c'u Rwanda. Rero indirimbo ya Big Ping niyo, mugenda ku rubuga rwiwe murondere Vihem Young, ariko link nayo turayishira ngaha muri commentaire kugira ngo mubandanye mwumviriza ibikorwa by'uno muririmbyi wacu. Uyu muririmbyi ariko arahaguruka, uyu muririmbyi ariko aramenyekanisha ibikorwa byiwe mu makungu, ariko araduza ibendera mu gihugu ca Zambia. Tumutera intege rero kugira ngo abandanye ashigikira, abandanye ahagurutsa ibikorwa byiwe, abandanye kandi aduza ibendera mu gihugu ca Zambia. Igihugu ca Zambia naco kimenye yuko hari abaririmbyi bashoboye, abaririmbyi ibo mu gihugu ca co mu gihugu c'u Burundi. Zambia uyu munsi benshi bariko baramenya Uburundi kubera aba baririmbyi bariko baraza bakorana n'aba Zambia. Rero Zambia benshi ndazi yuko bazi ati abarundi n'abambere mu kudandaza, kuko n'abarundi benshi bari muri Zambia usanga ari abadandazi, usanga bafise amaduka, usanga ari abantu badandaza. Rero abazambiya benshi baca bibaza bati kumba abarundi n'abadandaje, ariko nabwo ari abadandaje gusa, ahubwo abarundi barakora n'umuziki. Rero reka tumutere intege
tumwamubwire duti congratulation bwana Vingi bwana Vihem Young, ubandanye ukora neza, indirimbo imeze neza, ubandanye udutamwo, ugire inguvu, turi nyuma yawe, tuzoza turabashigikira natwe mu byo dushoboye kugira ngo mubandanye muduza izina, mubandanye muvugwa mu gihugu ca Zambia, abarundi bavugwe mu gihugu ca Zambia. Rero ikiganiro reka tukigarukirize ngaha, ni psikologe naye nabateguriye kino kiganiro, naho utaha mu kindi kiganiro. Ukaba utari bwagire subscribe, bikore ntaco bitwaye, vyo ndaho kuri subscribe, hanyuma wirenganire ire na like nimba ikiganiro ca kuryoheye, hama bisigaye uce ugira partage ku bagenzi bawe kugira ngo nabo babone buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media, kugira ngo babandanye biyunga anatwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Ariko rero commentaire nayo, commentaire zirakenewe, nazo ziradutera intege. Sawa rero, reka tubashimire kiganiro hano niho tukigarukije, naho butaha mu kindi kiganiro. Shimiye wewe wacumvirije kuva ku ntango kugera hano kigeze. Merci beaucoup.